Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Kaze mu kiganiro ca Look Sport musanzwe mushikirizwa na Look Media. Nkuko musanzwe mumenyereye ni jewe ngurirwa Darwin ndakibashikiriza no munsi, ariko tukaba dufise umutumire. Reka ndamureke abidondora. Ndakuramukije Darle, ndaramukije n'abariko baradukurikirana abakunzi ba Look Media, abakunzi b'ibiganiro ca Look Sports. Ni Boris Ngabire Jules, naza ko bigize nka tangiye kukumenyera buhoro amaze kwa muhira bigize nka kabice gatatu. Naza yuko misi yose ari neza yo muntumiye, ndashimye utumiye. Kaze mu kiganiro cacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Turahera muhani wacu mu Burundi, duhera muri Vision Football Club. Ni Vision Football Club ku munsi w'ejo batangaje yuko bafitaniye ufashanye hagati ya Vision Football Club na agence de transport yitwa Kairako. Ni agence Kairako igiye gufashanya na Vision Football Club mu kuyimenyekanisha mu kiringo kingana n'umwaka umwe. Ni Yusuf Nyange yashimye gukorana na agence Kairako kubera yabonye yuko bafitaniye twovuga ari contrat izobiri avantage ku mpande zose, ni ku ruhande rwa Vision Football Club na ku ruhande rwa Kairako. Niyo contrat izoziragenda twovuga yuko ni agence Kairako izoziragenda iriha Vision Football Club ku kwezi nkuko bashoboye kubishikiriza. Ni twovuga ni ikintu ca sponsoring hano iwacu mu Burundi Jules kidakunze kuboneka cyane muri football. Muri basketball kiraboneka cyane, aho usanga nka Mirastil isanzwe ifasha n'urunani, ariko ni muri football dusanzwe dukunda kubona yuko ibintu vya sponsoring ukunda gukora ku ma equipe. Twovuga yuko agiye akomakomeye, turavuga nka Eagles isanzwe ifashanya na Aigle Noir, turavuga ni nka Musongati isanzwe ifise na sponsor make, ariko ni ikintu bidakunze kuboneka muri monde sportif. Tuvuga ko ari intambwe ishimishije kuri Vision Football Club. Tuvuga inyuma y'igurwa ry'abakinyi babiri b'ibihangange Bofis Caleb na Nyange, yuko yobije guterera na cyane mu gusahiriza novuga imibereho ya equipe ni y'abakinyi. Urakoze cyane. Nibaza yuko uno munsi uburongozi bwa Vision Football Club buri mu minwe witwa Ndayishimiye Yusuf Nyange ndetse na Bimenyimana Bonfils Caleb, n'abakinyi basanzwe bamenyereye amahiganwa akomakomeye nka Yusuf Nyange wewe ari muri Ligue McDonald's, witwa Bonfils Caleb yarakinye mu mihiganwa rikomakomeye nk'iryo muri South Africa. Nibaza ko bo barazi ukungene imigwi yahari isanzwe bayeho uko itunganije. No munsi ni avantage nini cyane kuri Vision ko deja n'umurongo dusanzwe buzi uko avantage kugira aba sponsors benshi baza kuba gufasha. Nibyo dushaka kuvuga ngo bafise uburyo muri Vision uburongozi, mugabo nazo yuko kugira aba sponsors ari kintu gikomeye cyane. Rero no munsi baje ko basinya amasezerano hagati yishira hamwe rindi rizoza ko bazogira. Nibaza yuko ni contrat ganyaganya. Vision izogira ikitanze, ariko kandi na Kairako na izogira ikitanze. Nibaza yuko uruhara runini ya cyane ruri ku kuntu iyindi migwi hano mu Burundi isanzwe yitunganije. Waje kuvuga Aigle Noir, waje kuvuga Musongati, twarabonye ndetse na Bumamuru ikorana na Fumi umenga ego. Nibaza yuko si kenshi dukunze kuba tubibona hano mu Burundi. Nibaza ko bara akaryo keza, bara kunguka kanini cyane mu gihe byoza ko biboneka no ku yindi migwi nziza kwa tubibona kuri Vision Football Club yonyene, kandi tukaza no kuba tubona n'amashira hamwe hano mu Burundi aza kuba tahura avantage kugira marketing. Ko nibaza yuko nimba no munsi tubonye Kairako, hari abantu benshi batarazi Kairako.
ariko bagiye kwimenya muri umwaka wa Primus League. Primus League bazobona abakinyi ba Vision Football Club bariko bara Kariako ngaha ku mutima. Ni nimayo shasha yasohotse ku munsi w'ejo iriko agence Kariako imbere. Yego. Rero nazo yuko ni avantage niniya haba ku mugwi haba ndetse no kuri kwishira hamwe ubwajyo. Turatandukira ni kuri Vision Football Club ku munsi w'Imana uheze wari yarahuye na Musongati. Ni Vision Football Club twagiye tubona itsinda Musongati twavuga ku match yabo ya mbere igikomeye yo kwipima bagiye bahuza. Ni Vision Football Club twoya ishusho iyahe muri kana kanya kuko isanzwe ifise twavuga yuko ba president bagiye bakomakomeye. Ifise president bakomakomeye twavuga kandi bafise novuga bakomakomeye experience tuvuga mu buryo bw'amafaranga canke mu buryo n'amafaranga barafise akote y'amafaranga barafise experience novuga yuko muri monde ya sport na cyane muri football barametriza kandi n'abasanzwe barongoye muri aka kanya twavuga Vision Football Club ugiye kuraba guhera hejuru kuri president gushika kuri staff n'abantu bose twavuga yuko bari muri monde ya football yo ngaha mu Burundi ekana internationalement uvuga mu gihe kinini. Ariko ari Vision Football Club twabonye ku munsi w'Imana nko nakunda bivuga agitsinda ni Musongati. Ni Vision Football twayiteka kwiki twavuga muri Primus League. Ni Vision Football twavuga ifise n'urundi rukino izohura imbere yo gutangura kwa Primus League, urundi rukino rwa kivandimwe na Aigle Noir twayiteka kwiki muri aka kanya kurandi rwawe. Icambere cyo nje kwanshima nuko baje kwahura n'umugwa Musongati ni equipe ikomeye ngira ngo turaza kwa tubishika ko mu nyuma ariko kandi bari kwaza guhura n'umugwa wa Vitaro Football Club bari kwarondera n'umugwa Aigle Noir. Urumva yuko ni Vision nyene iri kirondera guhura na ya equipe yo hejuru ngo yipime bazaza ko batangura igano rya Primus League Burundi bamaze kubona niveau yabo ukungana ingana. Uje kubivuga neza bafise uburongozi nibaze ko butahura ivyo bintu buri ku rwego hejuru. Bafise staff technique yabo irapanze abakinyi nuko nyene. Rero nibaze yuko haracyari karwa ngo tuze kwa tuvuga ngo ni Vision tuje kwa tubona igwanira Primus League igwanira ku president. Ni kimwe muri Vision bafise Vision Football Club nkuko yitwa Vision nyene niyo mbone akazoza na nyene niyo mbone ya nibaza ko nta mugwi n'umwe ushobora gutangura iganwa udafise imbono yuko uzoza gutwara Primus League. Naho ubuzi ubona yuko bazoza ko barangiza banatibutse. Mugabo nibaza ko umugore wose ntiwoza kuvuga ati nzorangiza ndi mu kibanza ca 10. Vision nivyo uno munsi bakora ayishyamwe n'uburyo bwinshi bariko baritegura neza kubwabo barabona neza yuko ihangira ari gutwara Primus League, ihangira ari kuza gutwara Coupe du President nivyo babifuza bose ariko twebwe nka twebwe tuko turaba kumwe bimeze. Eske bari kuri iyo niveau yo kuza gutwara Primus League niho bagitangura no munsi umugwi nivyo warasanzwe uriho ni Royal Vision no munsi baje kuba uba mushasha bariko bubaka gushasha. Rero nibaza yuko haracari kare ko twovuga ngo duza gutwara Primus League ko ngaho kurundi ruhande Vitaro irarindiriye Primus League, Aigle Noir irarindiriye Primus League, Musongati, Flambeau du Centre zose ziri ngaho kandi nibaza yuko ni nkino 30 baza kuba ni nkino 28 nako baza kuba bagwana kugira ngo baze kuba bashika kuri umwe wese aze kuba ronka resultat nziza. Nakazi gakomeye cyane ariko turavye intango yabo biraboneka neza yuko ni Vision bishobora gutera ubwoba imigwi mwimi kwaje kubitsinda Musongati ibatsindira hehe munari wawe ya Gitega. Ni Musongati tunayizi iri muhiri wabo kuri stade Ngoma bifise abakunzi benshi cyane baza yuko na Vision atagice cyabifise surtout bari mu ntara Gitega. Rero baza yuko bagize intango nziza gaturindire turabe ku rukino rwa Vitaro turabe no ku rukino rwa Aigle Noir. Turatandukira ku rukino ruzohuza umugwi wa Vitalo eka n'umugwi wa Musongati mu ntara ya Gitega nyene kuri stade Ngoma rukazoba ku munsi w'Imana tariki 3 twavuga myandagaro z'umwaka. Ni Musongati muri aka kanya twavuga yuko iri kiragerageza guhura n'aya equipe twavuga yuko ari kuri calibre yo hejuru hani wacu mu Burundi na cyane yuko ubunyi bagiye guhura na equipe ya Vitaro ni Vitaro iriko gutakaza umukoci wa Paris yimukira muri twavuga muri Vision ariko ni Vitaro nayo nyene iri kirubaka neza nkuko twagiye tubibona bariko kina match twavuga yahushije abasaza abigeze gukina muri Vitaro n'abariko barayikinana muri iki gihe akaba ari na Vitaro yabonetsemwo umukinyi Saidoni Bazonkiza ariko arakena kuri kote yabariko arakena muri Vitaro muri kino gihe. Ni Musongati muri aka kanya twavuga yuko iri kiritegura neza Primus League
abakunzi bo bavuga yuko nubwo batsinzwe ku munsi w'Imana uheze bariko batsindwa na Vision bavuga niyo mana ntakagero bavuga yuko atashizemo abakinyi bose ni Musonga turi kurabona gute muri iki gihe na cyane yuko yari yabaye mu bibanza bitatu vya mbere muri Primus League. Umugwa Musongati Football Club naza ko n'umugwi imisi yose twama tubona muri ivya bibanza en tout cas ntushobora gukura muri 5 premiers muri 5 premiers bon dushaka dufate 5 premiers uno musi twaje kwa tubona mu mwaka uheze bagize intangombi ni Musongati yaje kwigira intangombi ya Primus League ariko ni Musongati naza ko yaje kwerekana ukomeza udasanzwe champion maze kugera hagati yaje no kuba irangiza iri mu bibanza bitatu vya mbere naza yuko uno musi uvuze ngo ikiragerageza guhura n'imibiri kuri niveau yo hejuru irigana ifise niveau yo hejuru turavye uno musi ni umugwa Musongati ufise umwe mu ba coach nibaze ko ngaha mu Burundi bari mu ba coach banditse izina bafise n'izina ariko ikintu ndovuga Omar ntakagero abantu benshi akunda kumushinja nukudashobora aratangura neza kandi arakina neza durant toute la saison ariko igikombe ku mwanya wa nyuma byamugoye cyane gose aha twavuga nko gihe yava muri Bumamuru navyo nyene byari ibintu bijanye n'igikombe kuko Bumamuru yahushije igikombe ku match atatu ya nyuma. Je n'ibintu bisanzwe twama twibonye no kuwa ku migwi komakomeye yo ku mugabane wa Buraya nka za Arsenal bakunda kuvuga ngo zirabura igikombe ku munota wa nyuma ariko neza ko n'ibintu bisanzwe ni ça fait partie du jeu non rero no musi tugiye kuraba ni Oman Hakagero turamuzi akocha umugwa Abuja City nko muri za 2020 2022 gutyo yaje kuba afasha uwo mugwa Abuja City ku ubona umenga ni umugwi uri kurava kuri niveau hasi uja kuri niveau hejuru twaje kwa tumubona mugwa Bumamuru twaje kwa tumubona no musi nko mu Bumamuru kivuka muri Flambeau du Centre twamubonye no mugwa Musongati naza yuko nivyo izina ryiwe rirateranya ubwoba mu gihe giye kwahura n'ubundi mugwi ariko kubijanye n'ibikombe nibaza yuko ni chance nibaza yuko umuha chance kandi nibaza yuko uno musi afise ibigwanisho byose bikomeye bikwiye ngo eze kwagwana igikombe ca Primus League ni hamwe bavuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe Royal Vision yakeneye ico gikombe Vitali yakeneye ico gikombe Indira yakeneye igikombe rero nibaza yuko ko nabaje kubatsindwa n'umugwa Royal Vision muri nako n'umugwa Vision ntukiri Royal Vision ko nabaje kubatsindwa n'umugwa Vision nibaza ko si nta shemu irimo ngira ngo n'abakunzi baje kubivuga inyuma y'urukino yuko yaje kuba dakinisha abamwe mu bakinyi bari bakeneye rero nibaza yuko Musongati twayitega cyane muri ino season ya Primus League. Turatandukanira ku mugabane wa Buraya ni ku mugabane wa Buraya naho nyine ariko haraba inkino za kivandiwe mu ntumbero yo gutegura amahiganwa ku mugabane wa Buraya agenda atangura mu minsi iri imbere ni ama transfer nayo nyine agenda ba ku ruhande rwa Buraya nayo nyine ari menshi cyane aho twavuga nka Victor Osimhen umukinyi w'umunigeria akomeye cyane ni Ballon d'Or Afrique mu 2023 agiye kubarizwa muri aka kanya mu wa Galatasaray avuye muri Napoli ku miliyoni 75 ni Victor Osimhen kuri calibre yiwe twavuga yuko yarakwiye gukenera muri championnat européen nkuko benshi twabivuga ubwo sinitwavuga yuko nubwo yigaragaje cyane muri Galatasaray ari Victor Osimhen yobagiye gusubira ku rwego ruri hasi kuvuga uravye urwego yari ariko muri Naples nubwo umwaka uheze kubwo kudahuza n'umugwi n'abantu n'uburongozi bwa Naples yashimye gukina muri Galatasaray. Bon nibaza ko ni Victor Osimhen numwe mu bakinyi nibaza bo ku rwego hejuru no musi wanashima no muri Afrika amaze gukora ibintu bikomakomeye cyane nimba amaze kuronka agashima nka Ballon d'Or yo muri Afrika nibaza ko afise niveau iri ku rwego hejuru rwa nkiyo twabonye kuri ba Mohamed Salah nkiyo twabonye kuri ba Sadio Mane ba Riyad Mahrez ndetse n'abandi ba Aubameyang rero nibaza yuko uno musi twaje kwa tumubona nibaza ko bamwe mu bakunzi ba Naples batazopfa bibagiye witwa Victor Osimhen kwera yashoboye kubaheresha n'igikombe ca Serie A cha Scudetto nibaza yuko baheza mbere twavuga yuko ari nabambere ni mbere ni kuri iyo nkuru ya Victor Osimhen twavuga yuko n'uburongozi bwa Naples bwashizemo clause de confidentialité ya muri contrat ibahuza na Galatasaray bivuga yuko gushika mu 2027 Victor Osimhen atazokina muri Serie A niyo contrat bashizemo sinaho Galatasaray yishoboye kumugurisha muri Serie A twovuga bazocibwa amande y'inshuro yikubya inshuro zibiri ku giciro Victor Osimhen agiye yaguzwe ku 1,75 miliyoni. Nibaza uravye ivyo Victor Osimhen yakoreye Naples
ibyo Victor Osimhen yakoreye abakunzi ba Napoli biratandukanye n'ivyo uburongozi bwa Napoli baje kuba bwishura witwa Victor Osimhen, biratandukanye cyane. Neza yuko yari numwe mu bakinyi abafana ba Napoli baje kuba bishimira cyane kuko yaje kuba bafasha bimwe bikomeye cyane kandi babona yuko bari banahuza cyane. Rero nibaza yuko haraje kuba haduka icuka kivuye kuri uko kuntu amakontra abatunganira. Nibaza ko ari no muntu byaje ko yinamabaza bituma aja no muri Galatasaray naho yaje kuba yitwara neza cyane. Rero nibaza yuko niveau yiwe no musi travye ahageze iracari kuri ya niveau nyene twari tumuzi ko muri Napoli, muga ntitwavuga yuko ari karagereza kuva kuri niveau yiwe twari dusanzwe tumuziko. Rero nibaza yuko kubona hajya ni miliyoni 70 na zinga na zitanu yo mafaranga menshi muri aka kanya bagiye kuvuga yuko championnat ya Turk igiye kugura umukinyi aza akina muri championnat ya Turk. Yego ni record ikomeye cyane gose. Nibaza ko nta gitangaje twumvise yuko aguzwe umukinyi nka Victor Osimhen yaje kwa ronderwa n'umugwa Chelsea the Blues, yaje kwa ronderwa n'umugwa Arsenal, yaje kwa ronderwa n'umugwa Manchester United. Rero nibaza yuko kuri Victor Osimhen nta gitangaro kirimo. Ni kurundi ruhande ni Adelo Lukman nawe nyene ni Ballon d'Or Afrique wa 2024. Ariko yaravugwa yuko ashobora kuva mu mugwi wa Atalanta nkuko wewe nyene avyipfuza akerekeza mu mugwi wa Inter de Milan. Nta cari ko haravugwa amakuru menshi ariko muri aka kanya transfer twovuga yuko bataravuga neza yuko igiye kurangira, ariko ni Adel Lukman si aramutse agenda mu mugwi wa Inter de Milan twovuga yuko ari ikintu gikomeye Inter de Milan izoba yungutse na cyane kubona ni Inter de Milan mu mwaka uheze yatashe twovuga zirayoye mugabo yakinye neza saison yose kukanyuma ikagenda twovuga ikata amashance menshi ku bikombe yaba muri Champions League no ku bindi bikombe bigiye bitandukanye. Ego abafana ba FC Barcelona baracababara ukuntu yaje kuba ibatsinda ibitsindo 78. Yego bine twovuga 4-5 bagiye kuba bayitsinda muri retour imbere yuko Barcelona nayo nyine yari yavyifashemo neza muri yari nuko ngene yaje kuba yitwara neza muri ziriya match ariko igacitsindwa nabi muri finale ya Champions League. Rero nibaza yuko n'uwitwa Adel Lukman Ballon d'Or 2024 ku ruhande rwa Afrika mu makinyi bakomakomeye cyane mu gwa Atalanta mu gihugu cy'Ubutaliyano muri Serie A. Yaje kwaronderwa n'imigwi myinshi byahajya na FC Barcelona FC Barcelona yamuronde ariko kumvu z'amafaranga FC Barcelona nayo kabifise ingwane tuvuga ariko z'amafaranga muri kino gihe yashimye kumureka kurondera abandi bakinyi tuvuge ko baza bazimbutse canke baza ku mapre. Yego rero nibaza yuko numwe bakinyi no musa yakoronderwa n'umugwa Inter Milan, nibaza ko numwe mu bakeba b'umugwa Atalanta. Rero kubona ono musi witwa Adel Lukman yo bavuye muri Atalanta kerekeza muri Inter Milan, nibaza ko iyo ari shwa nziza gwari akunko gakomeye cyane kuri witwa Adel Lukman. Urwavuga ko nubwo urwavuga ko Inter de Milan arabakiba ba Atalanta, c'est vrai n'abakiba ba Atalanta ariko ugiye kubiraba ni Inter de Milan ugiye kuraba ku ma classification ya ma equipe igenda iguriramo abakinyi ku mugabane wa Buraya. Ekipe ya kabiri iza ni ekipe ya Atalanta. Ni ekipe ya Atalanta tuvuga yuko muri aka kanya iri mu mapepiniere meza ya Inter de Milan. Turavye kiretse Real Madrid na FC Barcelona arabakeba kugira ngo umukinyi wa FC Barcelona aje muri Real Madrid bigoye cyane. Sino iyindi migwi no aha usanga arabakeba en tout cas Chelsea na Arsenal barabakeba mugaba bareshanje abakinyi. Chelsea na Man U barabakira mugabo bareshanje abakinyi kiretse novuga AC Milan na Inter de Milan. Ego AC Milan na Inter de Milan bo nibaza ko mu gihugu cy'Ubutaliyano ni n'abakeba bakomeye cyane. Rero nibaza ko kiretse iyo migwi ya FC Barcelona na Real Madrid abandi nubwo abarabakeba baraza kuba bareshanje abakinyi kandi nibaza yuko move ya Adel Lukman aja muri Inter Milan ni move nziza kubwiwe azoba ari akunko gakomeye cyane. Nibaza yuko nubwo ntibuka neza uburyo bariko baratanga ko witwa Adel Lukman na Atalanta Belgrade bivuga ko masezerano ashobora kuba ariho prêt avec option d'achat à côté. Ego nibaza ko azoba ari avantage nini cyane kwitwa Adel Lukman. Ego ni undi mukinyi ni Aubameyang nawe nyine umunyafrika aturuka mu gihugu ca Gabon nawe nyine ariko arerekeza mu mugwi wa OM mu mugwi wa Olympique Marseille ariko ava ku mugabane twovuga wa Asia muri Arabia Saudite yaramaze y'imyaka ishika kuri 2. Twovuga yuko
ku mugwi wa OM c'est vrai muri aka kanya tuvuga Aubameyang asa n'umukinnyi ashaje ariko umugwi ntasa n'umunashaje aranashaje arafise imyaka twavuga iri hejuru cyane ariko n'umugwi ari experimenté na Ligue 1 kandi afisemo twavuga experience ikomeye cyane gose kuko yarashoye no guca n'umugwi wa OM kandi arigaragaza cyane mu kiringo gitoya yashoboye gucamo nitwavuga yuko ari OM muri aka kanya yari maze twavuga no mu bihe bitari vyiza cyane kuko urabona yuko uriko raraba classement ni OM itakigera kure nkuko twari dusanzwe twimenyereye twavuga yuko ari benefice ku mugwi wa OM kubona haje umukinyi w'igihagararo nka Aubameyang sinibaza ko ari benefice ego ko Aubameyang no musi nivageze ko na niveau yari umukinyi yari keneye Olympique de Marseille sinibaza ko yari umukinyi nka Aubameyang yarakwiye ego ariko ugiye kuraba kuri isoko ujyanye abakinyi benshi bagugwa amafaranga menshi ari nk'umugwi wa Olympique de Marseille kuza kugura umukinyi w'imiliyoni 75 ni ibintu biba gake muri championnat w'Ufaransa atari kuri cote za Paris Saint-Germain benshi bakunda kugurisha ego mugani ni Olympique de Marseille burya twita yuko bonya ntikivuga ngo niyo inyenyeri imwe mu Faransa mugani Olympique de Marseille mu Faransa ifite izina rikomakomeye cyane tuvuga inuma equipe emblématique yo muri ego cyane rero nibaza yuko kuza kuvuga ngo ngiye kurondera umukinyi nka Pierre-Emerick Aubameyang yakinye mu Arsenal yanitwayemo neza arakina aracamo n'umugwi wa FC Barcelona naho nyine amaze igihe gitoya cy'amezi 6 yaciye no muri Chelsea arazungurutse yaciye no muri Borussia Dortmund yaciye no mu Faransa nyine muri Olympique ariko niyo migwi yose twavuga yagiye acamo ni Aubameyang yagiye igaragaza nk'umukinyi mwiza ni Aubameyang twavuga yuko no muri Saudi Pro League naho yaritwaye neza yego rero nibaza yuko nije sinase ko ari umukinyi mwiza ariko eske no umukinyi mwiza aje kugira ikintu afashije mu Olympique de Marseille nibaza yuko ni deal nziza kuri kote ya OM kuko kuraraba isi umukinyi atabaye frene ni Paul Pogba mbere agiye kugaruka mu mugwi tuvuga wa AC Monaco Paul Pogba kubona yagiye muri Monaco ni deal nziza kuri Monaco ndetse no kuri Paul Pogba kumva yaramaze imisi mu bihe bitari vyiza bizomufasha kugaruka mentalement ariko kandi azogira n'ikintu afashije mu kibuga ko nibaza ko ariko physique masi nibaza yuko ari fit nkuko nk'umukinyi yaramaze imisi ariko arakina ari fit kuko nta nkina afise mu maguru mugabo ari fit kuturavye physiquement uko yarasanzwe ameze turamuzi muri Manchester United hamaze kugenda Mourinho yaritwaye neza kuri Ole yaritwaye neza ndetse no mu ntango zibe za mbere muri agarutse muri Juventus rero musi ntitwomugereranya n'uwitwa Pierre-Emerick Aubameyang ni niveau zibiri zitandukanye nibaza nubwo yaraciye muri ico gihe kitari ciza Paul Pogba ariko no musi umugwa Olympique de Marseille harukeneye umuntu nka Pierre-Emerick Aubameyang nibyo yarakoze vyiza isikazo kwa makora vyiza ni nkuko no musi tuvuga ba Cristiano Ronaldo harageze yuko bon apana bakukuru berekeza ku muryango ego bariko baregereza ku muryango antuka baramaze kurenga hagati barenga ku muryango rero nazo yuko Olympique de Marseille kubona izanye witwa Pierre-Emerick Aubameyang sinaza ko ari shwa nziza amwe kibo bafise uyundi mukinyi nka plan B bazoza kwa barondera mugasi naza ko uwitwa Pierre-Emerick Aubameyang yoza kuredinga equipe ya Olympique de Marseille ni mugwi wa FC Barcelona naho ku munsi w'ejo hari abashoboye kuba inkino za kivandimwe naho twavuga yuko mu gihugu ca Corée du Sud yabahuza na FC Seoul ni muri urwo rukino FC Barcelona yashoboye gutsinda ibitsindo ndwi kuri bitatu vya FC Seoul n'urukino rwavugishije abantu benshi aho twavuga nka Arsene Wenger coach twavuga emblématique wa Arsenal twavuga Mourinho na wenyene umucoach secrétaire permanent wa muri FIFA ni Jose Mourinho na wenyene kuva mu mugwi wiwe arimwo wa Fenerbahce mu gihugu ca Turkey na wenyene yashoboye kugaragaza ni FC Barcelona muri aka kanya twabonye ejo itsinda ibitsindo ndwi bakavuga yuko ni FC Barcelona muri aka kanya iri ku rwego ruri hejuru kandi yabigaragaje no ku munsi w'ejo nubwo ekipe ya mbere yashoboye gutangura muri mita ya mbere atari yo yagarutse muri mita ya kabiri kuko haje abandi bakinyi 11 bashasha ni FC Barcelona uri kurayibona ni yarazanye abakinyi bashasha tuvuga kuri Marcus Rashford tuvuga na Joan Garcia ku ruhande rw'inyuma na Belgium undi mupeti yaje ava muri Ajax nitwavuga yuko FC Barcelona muri aka kanya ifise inyota nkuko itangwe kubibona muri izi match tuvuga za kivandimwe yuko yotangura saison imeze neza canke ni FC Barcelona turiko turabona iri kirigaragaza muri ama competition ya kivandimwe muri izi nkino za kivandimwe izoshika kure ikibazo ni kimwe eske FC Barcelona mu mwaka weze yari buziki
no musi ikintu ishaka kuranforsa ni giki FC Barcelona ku mwaka weze twovuga ingorane zoba zagiye zishikana ingorane zo kurandi rw'inyuma cyane nko bagiye bibona n'abakinyi bamwe twovuga yuko batari kuri calibre yo kugendera ku bandi bakinyi twovuga nko munsi wejo Araujo nivyo yarashoye gusubira kwerekana yuko mu gutsindwa igitsindo muri ya position nyene yatsindiwe ko bariko barakina na Inter de Milan ego rero navuga yuko Araujo ntitwava ko ari umukinyi mubi ego turamuzi sinibuka iyo kuko Xavi yatwayemo na Flick muri aka kanya karavuga yuko Araujo ari umukinyi akeneye cyane blessure ego uko ntiyagarukanye yani gusa tumuzika sinzi ko wibuka neza sezo Xavi yatwayemo igikombe muri FC Barcelona FC Barcelona yabaye equipe ya mbere yagize yagiye consider ibitsindo bikeya ego harimo rero Araujo nazo kwaje ko niwe nova ko yarafashe inyuma ha FC Barcelona no musi navuze ati ikibazo FC Barcelona yagize mu mwaka weze niki eske no musi iki irashaka kirezero ego ukirezero nibaza yuko FC Barcelona no musi yazanye Marcus Rashford ego naza ko ku ruhande rw'imbere FC Barcelona n'ubundi twaza santu tubona yuko imeze neza FC abakinyi bakomeye nka Roberto Lewandowski ego afise experience ikomeye yari ifise Lamine Yamal no musi nazo ko numwe mu bakinyi abana bose bavuga ngo Lamine Yamal yari ifise Rafinha yaje kwagira saison iri exceptionnelle muri FC Barcelona mu mwaka weze rero nazo yuko ikibazo yari ifise mu mwaka weze iri kirashaka gutorera umuti tunayizi ko yuko ifise n'ibibazo by'uburyo ona yuko ibintu bitifashe neza muri FC Barcelona kurande guburyo rero nazo yuko mu gihe batoza ko bashaka gutorera umuti ikibazo bari basanzwe bafise ejo naje kwa mbona amasanamu bitwa uno mugardiyo rero gukora muri Joan Garcia ngo nawe ngo bija kugenda kuba kwa Ter Stegen umupira uciye hasi aja hejuru uciye hejuru aja hasi baza yuko ariko n'umukinyi mwiza badewe rero nazo yuko mu gihe batoza kuba babona yuko kurande rw'inyuma mu mwaka weze byaje kwa bibagora batsinda ibitsino byinshi bagaconsider byinshi ni ikintu kizoza kuba kibagora barashobora gutwara liga ariko uravye ligne defensive en Afrique kumwe n'ibimeze ni equipe ya FC Barcelona ushoye kuyica kuvuga mu jisho ushobora gutsinda fasiruma kuko uravye ligne defensive yabo igera muri mediane cyane gose ikunda kuduga cyane gose ikintu yaraduga ariko kandi ni na mediane ya FC Barcelona ari meze neza notamari witwa Pedri ariko yitwara neza mu mwaka weze uno musi hamwe Barca cyangwa Flick boza kubagira akantu banyanye ku ruhande rw'inyuma nimba ari kuranforsa barashobora kuranforsa bagashama andi maraso mashasha cyangwa sinzi bagashobora kugira undi mukenyo mugabo byaje kuboneka mu mwaka weze Barca yaratsinda ibitsindo byinshi mugabo yaratsindwa n'ibitsindo byinshi novuga yuko ni Barcelona inyuma yo kuvuga yuko yikubona kumwe ni Christensen ariko arigenza muri izi match tuvuga za pre-saison izi match zo kwitegurira amahiganwa agenda atangura ni Christensen ariko arigenza ngo neza ni Barca yashimye kumugumana ubwo kugumana Christensen sinovuga ko ari valeur ajoutée kuri FC Barcelona naburya isanzwe ifite akagwara gato ku ruhande rw'inyuma Yaza ko Christensen mu mwaka weze yaronse umwanya muto mugabo bw'imvune yaramaze igihe kinini cyane gose ari muri infirme rero nibaza yuko uno musi turamuzi n'umukinyi mwiza n'umukinyi mwiza ariko nibaza ko ntibokangwa na zino nkino za pre-saison mugabo ariko kandi barashobora no guprofitiramo bakaraba mbega niveau ya Christensen yasuye kugaruka kuri ya niveau santu muziko nkamuyoba yagarutse kuri ya niveau niyo bari avantage nini cyane kuri FC Barcelona na cyane ko yari isanzwe ukeneye kuri urwo ruhande rw'inyuma ikaba isanzwe itanafise n'uburyo bwo kugira ngo barondere abakinyi bakomeye twabonye nka Real Madrid za kurondera witwa William Saliba muri Arsenal n'ubwo nabyo nyene bitoroshe karabigenza si Andre Ter Stegen iyo bari karafena tuvuga amaenregistrement abakinyi bamwe kudashaka kuva muri FC Barcelona burya tubukanye ko niwe kizigenza kandi mu bakinyi bashoboye gutwara Champions League mu bihumbi 2015 niwe nyene nasigaye mugabo ico nico vuga yuko Andre Ter Stegen muri aka kanya twavuga yuko akiri mukinyi afise ico ariko arafasha FC Barcelona ku ruhande runini namye ndabona yuko uburongozi bwa FC Barcelona buriko buranamvizaje yuko bomukura k'igitambara ca kapitana kurumva agiye kumara amezi ashobora no kwiyongera ko atari mu kibuga
ivyo byose byoba byarabaye inyuma nuvuga inkino zagiye zihuza FC Barcelona muri Ligue des Champions tuvuga nka retour ya FC Barcelona ikakina muri Inter de Milan Andre ter Stegen atashoboye ko tuvuga ngo guherekeza abakinyi bagenzi biwe gukina match kubwanje sinaze ko uwitwa Hansifrik yabigizemwo yakoze amakosa kuko turavye nivo uwitwa Chizini yari ariko yari nivo yamwemerera yuko aza gukina ziriya nkino cyane witwa nubwo Stegen ari kizigenza ari nyuma ari ugatebe canke atanaje atari no muri fait de match ico ni ikintu gitahuriza nyaze yuko Barca ahubwo yari kwiye guprofitiramo muri kano kanya yuko Stegen babanza mukure ko ico gitambara officiellement apana ko baza baragira kanaka ngo niko ko ngo ubunya ari kwasimbura ahubwo akakimukurako nivyo ashaka kugisubirana ntawomenya mugabo muri kano kanya akabanza akabisera abakinyi ubwango baze kwa barogeza turazi yuko uwitwa Daniel mu bwango baze kuba mwarogeza byajumwe induru nyinshi cyane no musi tukumva ngo byanarangiye ntazokina na FC Barcelona rero nibaza yuko kubona bari baronse niyo occasion novuga itari nziza ko umwe arabangamiwe n'amagara nibaza kuba baca biryohererwa mugabo ni opportunity ubwango baze kwa barogeza abantu bakinyi bandi neza yuko yobena avantage no kuri witwa Stegen mugato byakirana babimusiguriye neza ubwango azogaruke ari fit akaba ari ahanyine turangirije ikiganiro cyacu ca Look Sport nkabanda bashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana shimira na mugenzanje yariko aramfasha kubashikiriza iki kiganiro Jules Boris ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kwitaba ubutumire ndagushimiye nanje Darlene ndashimiye ndetse n'abadukurikiranye abakunzi ba Look Sports ndetse n'abakunzi ba Look Media muri rusange baza yuko atari ryanyuma n'undi munsi mudosa mu kamikazi karibu cyane gose nkabanda bifurije n'ukwezi kwiza k'umunani kwatanguye uno munsi.